Kubakurikirana ibikorwa by'ishyirahamwe BMBC muragize iminsi mubona yuko ishyirahamwe BMBC risanzwe rifise ibikorwa byinshi riko rirakora muri kino gihe, mbere aho tukavuga n'amazu amwe ishyirahamwe BMBC ritari ryaratanguye mugabo muri kino gihe ari ryo riko riraheraheza. Mbega kamuyobozi mukuru w'ishyirahamwe BMBC, nivo izihe zituma abantu batuzeza ibikorwa ubwa mbere batari baratujeje? Murakoze cyane. Urabona biragoye. Hari abantu bashaka kubona ibiganiro byacu kuri internet, mugabo kwera afise nka mwene wabo umu engineer cyangwa umufundi nga mu gihugu. Kavuga ati bajya abantu cyo bonyene bubaka. Ati namacanja zoguherana akamuha inzu. Mugabo kwera bino bintu umuntu ashaka no kubyonona atarafite umutima mubi kubera atafise ubuhinga, cyangwa adafise abahinga babikora, cyangwa atabimenyereye naho yaravyize, cyangwa na hari njyaje. Sivyo? Rero twagiye turabona abantu bava nko hanze cyane akazi no mu Burundi agasanga inzu yo barayifutariza. Sivyo? Cyangwa agasanga baramwivye nk'ibikoresho ntibayihejeje, akabaha nk'amahera ati yubaka inzu bakayita hagati. Agashata bati finama bajya abantu bari baravuze ko babikora, reka nze kugira amasezerano n'abajya abantu. Gasa tudana amashante inzu yiwe tukayiraba hanyuma tukayibandanya. Nico bituma bamwe baba barabatse imigambi ntibayiheraheza, abandi baba bashaka gukorana n'abantu bafise ubuhinga bwiyongereye baruta abo bari bakonye mu ntara.